On est très fiers avec Ophélie d'avoir gagné la finale du tournoi de paddle de Bujumbura. C'est la première fois qu'on participait et on a passé un excellent moment au contact de nos adversaires, mais qui étaient vraiment dans une logique de participation. Donc on a vraiment passé un excellent moment ce week-end au tournoi de paddle de Bujumbura. Quel est l'appel que vous pouvez lancer aux autres sportifs pour venir jouer au paddle? Nous, alors ça fait déjà vraiment très longtemps qu'on fait partie du club ici et on encourage vraiment vivement toutes les personnes qui sont intéressées par un sport qui est quand même un petit peu nouveau et aussi un sport qui se joue en double, qui est vraiment très fun, très agréable. On les encourage vraiment à venir ici. Nous en tout cas, ça fait déjà 2 ans que je suis ici dans ce club. Et on apprécie beaucoup l'organisation et l'ambiance qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, merci pour tout. Et au niveau du paddle par rapport aux autres pays, comment vous appréciez? Alors ça, je ne pourrais pas répondre à la question parce que moi personnellement j'ai commencé à découvrir le paddle ici au Burundi. J'ai pas de comparaison. C'est vraiment un sport que j'ai commencé ici. J'avais déjà fait du tennis avant, mais le paddle, j'ai découvert ça ici au Burundi. Et c'est ça qui est extraordinaire justement, c'est d'être ici plutôt que d'être en Europe et de découvrir un nouveau sport. On est arrivé ici sans se douter, venant du tennis l'une comme l'autre, donc en pensant venir à l'entente, jouer au tennis simplement. Et par le bouche à oreille, etc., on découvre qu'il y a ce nouveau sport ici qui coïncide en plus avec l'essor également du paddle en Europe. Et on est très fiers, et je pense qu'on va le dire à tout le monde, à tous nos amis justement en Europe, d'avoir gagné aujourd'hui le tournoi de Bujumbura. Je pense qu'on va être les stars, les reines de pouvoir se prévaloir d'avoir gagné le tournoi d'ici. Je nitwa Salvatore Nzeyimana, nsanzwe ndi sportif mu ndangino muri rusange, hama rero nkaba nkina n'urukino rwa padel rushasha mu Burundi. Igihe uyu mushinga ntahe yaruzanye mu gihugu cy'u Burundi bwa mbere agitangura kubaka bino bibuga, twari hano twarabiraba mu gahe twari tuzi n'ibyo ari byo, ariko aratubwira mu nyuma urukino rwitwa padel rukina gutya, amategeko yayo n'aya ruri mu bihugu bitandukanye, mbere turarugira urwacu turarukunda. Jewe rero navuze nk'uwo ari mu bantu bamaze umwanya utari muto dukina runo rukino, abandi muri kategori amateur ko ku myaka ntidufise amahirwe yo kuja mu ba professionnel, mugabo ni sport idufasha kunonora imitsi, idufasha no abo turi kumwe tukamenyana, tukanabana hafi, c'est une autre famille. Nico kintu gikomeye kandi n'umukino mwiza dusaba yuko n'abakiri bato cyane boruhurumbira no rukino bakaza gukina, n'abakuze mbere boza gukina no rukino rwiza kandi ko gakomera ku isi yose. Rero ukuri n'ugushigikira cyane buri muntu atanguje no rukino kugira ngo umenyekane mu gihugu cyose. Ego akabazo kamwe twashaka kubabaza, mwebwe nk'abakera muri no rukino, mbega urashimishwa n'urugero rugeze ko mugayiki, mbega ni igiki cyo kongereza kugira ngo runo rukino rubandanye rutera imbere, kuko mwebwe muri ndani kuva kera murabona ibikenewe muri rusange? Mu rukino ni nk'izindi nkino nyinshi mu Burundi, ibyo rukeneye ni byinshi cyane. Bakeneye gufashwa mu bijyanye n'uburyo no gutegura ibibuga. Uru rukino waruzanye atubwira yuko ibibuga biva hanze nk'ibintu bikeneye ko gusubiriza nk'icyo kononekara, yorinda kumusaba uburyo bunini bungana ahubwo nubwo yakoresheje kugira ngo azane icyo kibuga. Icyo nibaza nicyo mbona cyo ari ikibazo cyogorana cyane, ariko n'ukuri integuro ni nziza. Amakemo nuko rero twubana yatumenyekanisha n'abandi kandi abandi bakaruhurumbira bakaza gukina urukino rwa padel. Murakoze kumijambo. Kugira nshobore kugira icyo mufashije muri padel kuri higanwa rya riraba, twararavye dusanga perezida waryo amaze kwitanga kuri byinshi. Turavuga ati natwe ko dushobora kuba twarashitse ngaha tukaza gukina twifatanya nabo, reka turabe icyo duterereye. Kampani wanje yitwa Titika
sanze uzana imiduga nkorera mu Buyapani ndavuga ati reka iyo nanjye nterereye kugira turabe icyo dushobora gufashanya abakinnyi bazokina bagica baronse amperomaje. Ego cyane musanze mutemberera ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ikibazo ni cyakini nyene. Uravye niveau ya padere aho usanzwe ukorera aho usanzwe utemberera si mu Buyapani gusa ura niveau ya padere mu Burundi igeze par rapport ngira ukunda gutemberera. Murakoze nabiravye n'ahantu hambere padere ikomeye cyane ni muri Corée du Sud. Corée du Sud niho narindi hafi plus de 2 ans n'ahantu hambere padere iteye imbere biteye ubwoba ku buryo nibamara kumera haba abo ngaha nibamera nk'abo muri Corée du Sud bazaba abantu bateye imbere cyane n'ahantu biteye imbere nko kwa football ho bakinara ama equipe menshi cyane amashampiyona gumaba rero Imana idufashije natwe tugatera imbere tuzovuga tuje gukina mu Rwanda tuje gukina za Côte d'Ivoire no hantu hambere hari abajwere babizobereyemo padere kubera padere ntigitangura mu Burundi nta myaka n'itanu irahera batanguye turibaza yuko natwe nitwatera imbere tuzoguma dusohoka tuja za Maroc no hantu hari na equipe nyinshi zikina buri mwaka. Tukuronka yakaryo usanzwe no muri sportif n'ukina padere yonyine ni imikino zaze ko ikina amwana ashikiye n'inkino z'umupira w'amaguru kabagendana mu ngana y'atandukanye nka company yawe tuzi bikomeye cyane gose mu gihugu cy'u Burundi abo kwitura abandi boshobora kubafasha. Nibaza si yonyine dutanguye gufasha nijya equipe de foot y'abagendana ubumuga sanzwe ndi muri service technique turi kumwe sanzwe nkorera no muri diaspora y'abarundi abazoshobora kunyitura cyose nama nabafashije. Yego mwabaye abambere muri kategori yiwanyu mbega mwumva gute n'igiki mwarushije abandi mu mashuri makuru? Ikintu novuga ko twabarushije jewe sindi umuprofessionnel cyane haciye nka 6 mois ntanguye gukina padel aho narindi narabibona ariko sinashobora kubikina kubera ubona ariko bakina abantu babizi ko gusumbya ariko twagiriwe ubuntu turonka umuntu ayizana ngaho i Burundi turamushimira cyane kuko yatagice ciyumviro na padel ariko haba mu Burundi ko imyaka yaciye hari tennis mu Burundi padel yari ihari ariko nta muntu yigeze yumva ico ciyumviro bashobore kuyizana. Nukuri turamushimiye antake jewe na company yanje twabonye ko abikwiriye niyo mpamvu navuze ati reka ndamufate mu mugongo kuko ikintu cyose utagize umuntu agirwa n'uyundi taronse ugushigikira kenshi cucika intege naho yabizanye amafaranga yakoresheje uburyo yakoresheje ni bwinshi cyane umuntu turashobora kuza gukina ngaha ukibaza ngo ni ibintu bito yakoresheje ni ibintu binini cyane yaradepanshije byinshi n'ubu ntaragaruza petetre kuguma dufashanya rero kugira turabe ko bizotera imbere tugashira za Kayanza Ngozi Gitega hose tugashikayo kuburyo bose bayimenya padel mu Burundi. Yego je nitwa Denis Ndikumana turejeje tegura no gukina tournoi ya padel iheraheze umwaka akaba ari jewe nari ndongoye perezida wa tournoi mubonye nyene agenzi. Yego perezida wa tournoi padel yaje kuba maratunganye no iganwa mbega mwogira abarundi bariko barabakurikirana gituma mwiyumvire gutunganya ari. Yego murakoze ku kibazo cyanyu. Urabona umuntu aramara umwaka wose agendera muri byinshi akazi kenshi imirimo ya misi yose mugabo turaronka umwanya wo kwinonora kugira siporo. Urumva rero muri padere ni siporo itamenyerewe abantu rero basaza bayikina b'abagenzi twamana twashatse yuko twogira agaturnuwa ihiganwa riheraheza umwaka duca tubishinga rero ko twabigira muri uku kwezi kwa11 nico gituma rero uno munsi ari umunsi wa final barakinye bararyoherwa umunsi wa nyuma wo kuraba abarusha abandi. Mutubwira ingene rero ryari ritunganijwe. Murakoze iri tunwa ryari ritunganijwe mu mice 5 hariho abantu bitwa ico twise groupe A plus n'abantu b'abantrainer bari kubona abandi bantu basanzwe bazi gukina padel ku rwego rwo hejuru hakaba yindi yitwa A n'abantu basanzwe gukina abantu b'abatama bakuze kuvuga bakina neza naje ndimwo
hakongera hakaba iyindi ekipe yitwa B n'abantu bari baragerageza bamaze amezi nka 3, 4, 5 bakina babizi. Hakaba iyindi ekipe groupe yitwa femina y'abigeme n'abadamu, n'iya nyuma ya gatanu yitwa mixed no kuvuga umushinga ntahe n'umufasoni wiwe bazi gukina bari hamwe, twashatse nabo bo kwitera iteka bakerekana ibyo bashoboye, iyo twise mixed donc on va yari mikitano. Ego par rapport y'amahiganwa mwatunganije no mwaka muri federation canye n'amahiganwa mutunganya hano nyene no mwaka akarusho mwabonyeho ko bakarabayeho mu intunganyo ko bakinye ko bitabiriye ko baraka. Ego nico kibazo kiraryoshe cyane. Iki twabonye nuko ngaha hantu d'abord umukino wa padel warumenyerewe cyane, waruzwi cyane mu Burundi, mugabo kubera uburyohe bwawo no kubera hari abantu b'abanyamahanga bava hanze baza gukora amamisyo yabo bavuye mu bihugu vya Buraya, vya Amerika, vyande baza mu mamisyo basanze padel ngaha baratangaye, bibaza ko mu Burundi shokoro nka ikibuga ca padel abantu rero bariyongereye bidasanzwe. Umwaka uheze twakinye tero abantu bashika nka 26, mugabo no munsi yakinye abantu bashika 40. Urumva rero bariyongereye kubera d'abord disponibilité y'ubuga, ubugira kabiri kubera urukino ruryoshe kandi ruri bien organisé. Nuko akarusho nako hari yunganye bamufise hari ntego cyane uyu mwaka kubera two turahereza umwaka, bamwe makora amasosiyete ya leta abandi amasosiyete bigenga, tugira tangure mu bikorwa byo guhereza umwaka mu maproje cyangwa amasosiyete yacu. Uyu mwaka rero tusa n'abahejeje ni tournoi ya fin d'année 2025, tournoi yihuta tuzosubira niyo guhana umwaka mu mwaka uza nko mu kwezi kwa kabiri, tuzosubira guhura twiteguye turi benshi kandi barabizi, nico gituma ni preparatif y'umwaka utangura. bifuza nko mu myaka 3 cyangwa imbere kwibona he? Twifuza yuko nko mu myaka 2 itarenga nk'ibiri cyangwa 3 tuzoba turi, nibaza yuko iyi ekipe ya mbere mu karere muri Surejo nico gituma twifuza yuko bigenze neza twabandanya gutya twoba turi les pionniers au niveau du padel, au niveau de la Surejo, tutomwe muri EAC, kuko nibaza ko twabaye abambere n'ubunye tuzaba abambere. Mwabonye bakina neza, dushaka yuko mu myaka itari 3 tuzoba akarere kose, aka karere turimo ka EAC tuba turabambere tukaja no gutsinda abandi bari hanze. Abanyamahanga ni benshi babonetse kandi n'uwabo bahari ku mwanya muhimiriza iki abandi barundi nabo bwavuye kino baze baraza hano? Ego biragaragara, murabona two turavuga na mwebwe murabamenyesha makuru, ijwi ryanyurishika kure cyane gose, baraza kubibona mubonesha kure, baramaze kubibona, abateramira ngaha barabizi. Nibaza yuko benshi bariko barabidusaba, bakora dusaba yuko woza kwiyandikisha kandi baza mu bwinshi cyane. Ikihuta mu isi ya vuba nuko two turondera uburyo kugira tugire ikindi kibuga ca gatatu, kuko abanywanyi ni benshi. Mugabo twebwe tuko turakura, two turasaza, dukeneye yuko hoza abana bato, abana bafise kuva kuri 15 kubandanya, nibo rero tugire tushanga kurondera kwa promotinga padel imenywe n'abana bakiri bato batera imbere, tubafashe tubashirikire kugira ngo turonge pepiniere y'abazodusubirira mu myaka izose. Niyo migambi dufise. Hari akabazo nateguye kubaza perezida ariko namwe umurongozi nibasoko babaza, mbega tubona yuko abandi bakinyi ba padel bazohava bacika intege kubera muri ko murakina cyane amahiganwa yo ngaho, ariko ntitukumva padel isohoka hanze nk'ayandi nka za basket zanze. Mbega mwebwe none habuze iki? Ndibaza ko mbeje kukikubwira ngubiye ndi mu misi mike ya vuba tuko turanya tworonka ikibuga ca gatatu. Ico kibuga ca gatatu ni cy'aba jeune bakiri bato bodusubirira. Ndakubwiye ni natwebwe nyene naho dukuze tutera, mugabo nibaza ko mu misi ya vuba tugire tujabuke kurondera, tuje gukina muri Kenya, tuje mu Bugande no mu bindi bihugu, Tanzania n'ahandi bitatevye. Rero nibaza yuko azobona twe turagira abashatse badukurikire, kandi tusaba yuko umurundi wese
yorengera izi mbibe akagenda kurondera hanze mbere kubinyibukije nagera nkubwire yuko turafise abana batari bake bavuga ngaha mu Buyenzi des coachs des entraîneurs muri za Qatar muri za Dubai zandi urumva nakazi kandi kagire kaboneke ku bana bacu batoyi bacu abana que nous avons encadré nivyo rero nivyo nkubwiye yuko imigambi yacu yavuba niyo gutwara uyu mukino mu gihugu hagati n'inyuma y'igihugu tuje guhiganwa mu bindi bihugu. Vous avez commencé les matchs très tôt le matin, mais il fait tard, maintenant il est bientôt 18h. Vous avez soif, vous avez faim. Raison pour laquelle on ne va pas traîner avec les discours. On va directement vous offrir à boire. Ceux qui ont gagné, nous allons leur offrir des cadeaux, des prix que vous voyez devant vous, c'est splendide. Et après,